si benshi cyane babizi ariko burya nyirico bahiro Evariste Ndayishimiye yigeze kuba umwana wo mwibarabara mu mabarabara y'i Dar es Salaam kubera kugambanirwa n'abitwa ngo bari basangiye urugamba rwo guhabuza demokrasi. Jewe mu nyuma narabaye mwana wo mwibarabara nyene. Yabaye mu buzima butoroshe habe na gato mwaye mabarabara y'i Dar es Salaam ariko kubera ko yari umuntu azi ubwenge kandi azi kurondera nta kibazo gikomeye yigeze ahagirira uretse gupfungwa nyuma kisanga hana atancuti atamuryango yarahafise. Evariste Ndayishimiye n'umuntu atakaze na kamwe atari yarakoze, yarabaye mu karani yikorera imizigo arabumuyede n'ubundi buzi bwishi cyane bugiye butandukanye. Jewe nta kazi ntarakora muri ubuzima bwanje keretse ko kwiba ko nako sakazi. Jewe narabaye mu karani ndikorera imizigo, narafyatuye amatafari, narabaye umuhede mu kubaka. Ariko mu nyuma nibwo yaronka umuryango umutunga i Dar es Salaam. Ho umuryango wantoye uja kuntunga. Ariko kandi burya urugamba rwo guhabuza demokrasi ntiyigeza gwibagira habe na gato. Yaciye ashingiye ikinyamakuru caje no gukomera citwa Intumwa. Ariko mbere yuko ashinga ico kinyamakuru nta gikoresho na kimwe yarafise, nta mashine, nta mpapuro, ingodo nayo yari yera. Ariko kubera ko atabwoba yaragifise kandi afise inyota yo guhabuza demokrasi yafasha akagira aja kuri ambassade y'u Burundi muri Tanzania arinjira. Muzi ivyo yakoze? Naze kwe muri ambassade ndabifata ndabitwara nagiye mvuga gute nabuze ni mwebwe nta numwe mwene gihugu yatumye twiriko turiho dukorera bene gihugu ubu nyene fayo mwese kubera bumvise urabona ku maradio bari batugire propaganda gwa basaya bari bazi ko nk'inkonde mfise nk'inko ndabifata ndabitwara. Ico gihe hazindutse inkuru abavyibuka muribuka ko ibinyamakuru nka BBC byatangaje ko ambassade y'u Burundi yibwe. Mu by'ukuri biravye neza ntikwari kwiba ahubwo bavuga bati dukora ico cyose kugira ngo duhabuze demokrasi. Barabasore bakiri bato cyane bari banyotewe demokrasi. Ivy'ubwoba bari barabisize ku ruhande begura inkoho baja mu rugamba. Yamara ushobora kwibaza ati vyamugendeye gute kugira ngo yisanga ari umwana wo mwibarabara kugeza naho anapfungwa. Burya ivyo byose wumvise vyatewe n'uwitwa Leonard Nyangoma yararongoye umuhari wa FDD, nyuma aza kubatana urugamba i Dar es Salaam muri Tanzania. Yabatanye urugamba igihe bari mu bihe bitoroshe. Leonard Nyangoma asa n'uwadutaye aradutana urugamba. Nibwo rero bacu babwira Evariste Ndayishimiye kuja kumuhanura kubera ko Evariste Ndayishimiye yari umuntu yarazi kunga abantu cyane. Uko rero niko Evariste Ndayishimiye yafashe inzira aje Dar es Salaam aja guhanura Leonard Nyangoma kugira ngo aje kubafasha urugamba rutari rworoshe. Ariko rero Leonard Nyangoma yari yankiye haranka gusubirayo. Ariko mwibuke ko Leonard Nyangoma yayobora uwo muhari kandi atari ku rubuga rw'intambara. Niko rero baca baje umugambi wo kumusubiriza ku buyobozi bw'uwo muhari. Ico gihe bace bamukura bahashira uwitwa Ndayikengurukiye. Ariko mwibuke ko Evariste we yarakiri Dar es Salaam. Bivugwa ko ico gihe bagambaniwe baca barabafunga kubera ko ico gihe ibiganiro by'Arusha byagire bitangure. Basaba umuhari wabo nawo ko uja mu biganiro by'Arusha. Ico gihe rero nibwo baca bagiriza Evariste Ndayishimiye ndetse n'abagenzi biwe bari barajanye i Dar es Salaam ko bagiye kwica impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania. Nibabatebeje bace babafunga ariko nyuma baza kubona ko atari byo barabarekura. Ariko nanone kandi haheze imisi 3 yonyene baca bagaruka kubafunga babafatiye aho baba i Dar es Salaam. Ariko kubwa amahirwe NEVA we ntiyari ngaho hafi yaho baba, bace bafata abo babana na NEVA 3 ndetse n'umushitsi umwe yari yabagendeye. Uwo mushitsi rero niwe bibaza ko ari Evariste. Ico bakoze barabafashe barabajana ariko baca basiga bugaye aho baba. Nibwo rero Evariste Ndayishimiye yisanze mwibarabara atancuti atanumugenzi atamuryango. Niko guca afata ingingo yo kuja kuri ambassade y'u Burundi gusaba indaro ariko barayimyima. Byaramucanze yarasigaranye impuzu imwe ikirato kimwe. Nari mfise impuzu imwe ishesheti rimwe ikirato kimwe ntayirifanga na rimwe ku mufuko ngaba narafunga. Evariste Ndayishimiye rero yarabaye mu ubwo buzima ariko nyuma niho yacagira amahirwe aronka umuryango uramutunga. Ico gihe rero n'ababagenzi biwe bari bamaze kubafungura. Ico gihe kandi ntibari bemewe gusubira mu Burundi. Icuruzo hanyuma turahora arambona ko ndo mu Burundi abibujumbura amaze kumbona ko ndo mu Burundi niwe yagiye kurondera abantu bavuye.
nibwo rero Evariste Ndayishimiye acatangura kwiyumvira ingene yoza aramenyesha makuru impunzi zari muri Tanzania ndetse n'abandi bari mu Burundi. Ari naho yacashinga ikinyamakuru citwa Intumwa candika ariko imashini mwibuke yazikuye muri ambasade. Ko ari abantu bivye muri ambasade teravuga ni twebwe ariko tuba dukorera bene igihugu mwe ntimukorera bene igihugu. Umva rero ko ntanguye kuja habona aho nyene urumva bacabera bati ni naka. Hanyuma rero turi Dar es Salaam hari abantu twari tuzina. Ico kinyamakuru rero caciye gikomera cyane ndetse kirakundwa cyane, kigira akamaro gakomeye cyane mu guhabuza demokrasi. Ariko nanone kandi munyemerere tugaruke ku buzima butangaje cyane bwa General Major Evariste Ndayishimiye kuva avutse kugeza ageze ku gasongero ko kwiswe umukuru w'igihugu. Ni ibintu byinshi cyane bitangaje cyane mu rugendo rw'ubuzima bwa Evariste Ndayishimiye abantu benshi bashobora kuba batazi. Ico sabwa ni gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utazi, waheza nkakubwira ivy'amatwi yawe atigeze yumva ahandi. Jewe nk'ibisanzwe ico nsabwa no kukubwira ivy'abandi batakubariye, nyuma twisange tuzi ivyo benshi batazi. Ndanaguha ikaze dutembere mu rugendo rw'ubuzima butangaje cyane bwa General Major Evariste Ndayishimiye. Ndanaguha ikaze. Byose bihera itariki 17 ruheshi mu mwaka w'1968 ubwo havuka umwana w'umuhungu avukira mu muryango w'abakristo bakomeye cyane. Abavyeyi biwe bahisemwe kumyita Evariste Ndayishimiye. Yavutse nk'abandi bana bose bavukiye ico gihe, avukira mu ntara ya Gitega muri komine ya Giheta. Ico gihe Gitega bayita intara y'Ikirimiro, ubu yagizwe umugwa mukuru wa politiki. Evariste rero inyuma yo gukura yategerezwa kuja kwishuri nk'abandi bana. Yize amashuri mato mato arayaheza, aniga amashuri yisumbuye nayo arayaheza. Abamuzi bavuga ko Evariste Ndayishimiye yaraciye ubugenge bwinshi, ari navyo vyatumye aronka uruhusha rwo kuja kwiga muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe Evariste Ndayishimiye yarakira umusore muto cyane kuko yinjiye muri kaminuza y'u Burundi bwa mbere mu mwaka w'1989 ushira umwaka w'1990. Byumvikana neza ko ico gihe Evariste Ndayishimiye yarafise imyaka 22 gusa. Evariste Ndayishimiye rero burya yari yifitiye indoto zo kuzoba umunyamategeko, nibwo yaca yigiza kijanye n'amategeko muri kaminuza y'u Burundi. We yarazi ko niyaheza kaminuza zambara ikanzu y'abacamanza akarenganura barenganijwe. Yamara burya uko yavyipfuza siko vyaje kugenda, kuko mu mwaka w'1993 ubwo intambara y'imbere mu gihugu yatangura, ubwo hari nyuma yigandagurwa ya President Melchior Ndadaye. Co kimwe rero nuwo yasimbuye nyakwigendera Petero Nkurunziza nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yarukoze ubwicanyi bwari kuboko
gukorerwa abanyeshuri b'abahutu ku ishuri rya kaminuza y'u Burundi i Bujumbura. Yaciye ahunga aja kwifatanya n'umuhari wa FDD wari umaze gushingwa kugira ngo ugwanye ubutegetsi bwari hico gihe. Evariste rero bivugwa ko agishika muri uwo muhari yakoze akazi gakomeye cyane ko kurondera abanywanyi mu ntara za Ngozi, Karusi, Gitega, Mwaro, Muyinga na Ruyigi. Ubwicanyi rero bwakorewe abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi bwatumye umuhari wa FDD uronka abanywanyi benshi cyane bo mu rwego rwisumbuye rw'aba ofisi. Ico gihe Ndayishimiye we yarafise ipete rya kapitene, akaba ari nawe mwigisha yigisha abagwanyi binjira muri FDD. NEVA rero burya yanabaye umukuru w'uwo muhari mu ntara za Ngozi, Karusi, Gitega, Ruyigi na Muyinga. Ico gihe kandi ntibari borohewe na gato n'urugamba barimwo kubijanye n'ifungurwa, ubuvuzi n'ibindi, ndetse kandi leta yari bamereye nabi cyane. Mu mwaka w'1997 rero niho yagize uruhara rukomeye cyane mu guhuza abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura hamwe n'abari ku rugamba akoresheje impano yari afise yo kumviriza abantu no gutabariza bari mu bihe bigoye. Kubera ko rero yigeze kuzezwa ingabo zigwanira ahantu hagoye cyane kandi hatandukanye, les unités commando mobile. Bivugwa kandi ko Evariste burya yagenze intara zose z'igihugu n'amaguru atanimwe ivuyemo. Ivyo byatumye amenyera ubuzima bw'abanyagihugu bato bato ari nabo basangira gupfa no gukira. Mu mwaka w'1997 rero NEVA yabaye komiseri w'umuhari ujejwe politike, hanyuma aba umuvugizi w'umuhari aho hari inyuma yaho Renani Nyangoma bugorejwe. Munibuke ko kandi ivyo vyari vyabihe yaja i Dar es Salaam, nyuma acanashinga ca kinyamakuru citwa Intumwa. Ubwo hari mu mwaka w'1998. Evariste rero burya ni nawe yiyumviriye ikimenyetso gikuru c'umugambwe wa CNDD FDD c'inkona. Evariste kandi yanabaye umuhuza bikorwa w'umuhari mu ntara za Bururi, Makamba, Rutana. Dusubiye inyuma gato mu mwaka w'1996 CNDD ico gihe yari irongowe na Nyangoma yaragiye i Roma mu Butaliyani itumiwe n'umuryango w'abakristo waruzobereye mu by'ibiganiro witwa San Egidio, ariko ivyo biganiro nta na kimwe cigeze kivamo. Inyuma yaho rero ibiganiro binaniranye nibwo Pierre Bugoye yaca atembagaza ubutegetsi. Hari itariki 25 mu kakaro mu mwaka w'1996. Nyuma yaho rero niho bivugwa ko haciye hadegurwa umugambi wo kuja gutera impunzi z'abarundi zari muri Zaire, ubu bayita Republika ya Demokarasi ya Kongo. Bivugwa kandi ko bari bafadikanije n'igihugu c'u Rwanda ndetse na Uganda. Ico gihe rero umwasi wa CNDD ari we leta yari hari ico gihe yari bamereye nabi, barasa cyane rutavana ko mu bisanzwe bari mu bihe bibi cyane. Ariko ikibabaje nuko indongozi z'uwo muhari wa CNDD mu rwego rwa politike zariko zigwanira ivyicaro bataranaronka, nkaho menga baramaze gutsinda urugamba. Umuyobozi wabo Leonard Nyangoma we yagendera mu birere ngo ni president. Umunyababanga mukuru wiwe nawe yitwa William Mbabazi yari yatanguye kubiba amacakubiri y'intara muri uwo muhari wa CNDD. Ubwo nyene mu muhari wa CNDD baciye batangura kwicana hagati yabo, bica bo badasangiye ubwoko n'intara. Ivyo kandi vyatumye abari mu buyobozi bukuru bw'umuhari batanga imihoho. Ico gihe abandi barataye baromoka. Icari gitangaje nuko abayobozi bose mu vya politike b'uwo muhari nta numwe yari kumwe n'abasirikare. Ico gihe babategekera mu mahanga. Bivugwa ko kandi banasesagura itunga ry'umuhari. Ivyo vyatumye Leonard Nyangoma bamubogoza ku burongozi bwa CNDD n'ishami ryayo FDD. Ico gihe baciye banamusubiriza n'uwitwa Ndayikengurukiye Jean Bosco acana bo muhuza bikorwa w'umuhari. Ico gihe kandi baciye batunganya gushasha uburongozi bw'urugamba mu gushira hamwe urwego rwa politike n'urwego rwa gisirikare. Ari naho haciye havuka umuhari wa CNDD FDD ugizwe na komisariya nkuru ijejwe ibibazo vya politike hamwe n'ivya gisirikare, Etat Major General. Ico gihe rero ubukene bw'ivyankenegwa bari bakeneye cyane bwarabateye. Leta nayo irabarasa irabumvisha, bituma abari mu uwo muhari bongera gucanamo, baca barasanzara, bamwe bajabuka hakurya y'imbibe, abandi baja indani mu gihugu. Mwibuke kandi wa undi yitwa ngo Ndayikengurukiye Jean Bosco yarayoboye uwo muhari, nawe yari yariyiriye. Byumvikana ko atigeze yibwira ivyankenegwa bari bakeneye muri uwo muhari, ahubwo yigize sindabibazwa. Tore mu mahanga acaguma mu mahanga, ntiyagarutse ku rubuga rw'intambara. Yahavuye nawe nyene amera nka Nyangoma, ubutunzi bw'umuhari arabwigarurira, nawe atangura kubaho neza, kumurirwa neza. Abari ku rubuga rw'intambara bibonye bararaba bati uyu muntu nta kintu kinini kiradufasha, bafata ingingo nawe yo kumubogoza. Nibwo rero muri Nyakanga mu mwaka 2001 bahitamwo kubogoza ibironyobozi by'umuhari wa CNDD FDD, ari naho baca bishingira intwari ku rugamba komanda Ndayishimiye Evariste kugirongora afadikanije n'icegera ciwe komanda Ntigurirwa Silas. Mara gushika amahoro tuzambara amambere,
abo bari barongo iyo nama ya CNP kwari kugira bashiye gutunganya ubundi busha ngene indongo hobaho inzego nshasha zorongora. Ariko ivyo naho byahindutse ntivyigeze vyijana habe na gatope, kuko y'abanyangoma igihe yava ku butegetsi hari abamukurikiye aca aranka kurekura umuhari Sendedevide. Yaba ndayikengurukire nawe nyene bamukuye nawe nyene yaranse kurekura umuhari Sendedevide aca yishinga nawe irindi shami ryiwe, hariho n'abamukurikiye. Abo rero bose bagenda bacana canamo. Evariste Ndayishimiye kandi yararongoye inama y'abanyagihugu bakunda Burundi, Conseil National des Patriotes. Ubwo rwego rukaba rwagize uruhara rudasanzwe mu itunganywa rishasha ry'uwo muhari mu mwaka 2001, akaba ari nabwo rwahavuye rutunganya ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryahinduye umuhari rikawugira umugambwe mu mwaka 2002. NEVA kandi yararongoye intumwa zaserukira uwo muhari mu biganiro byashitse ku ntambwe yo gushiraho amasezerano yagutse yo guhagarika intambara hari itariki 16 Munyonyo mu mwaka 2003. Yahavuye kandi arongora umugwi uhurikiyemwo bose ujejwe kubahiriza amasezerano yo guhagarika intambara muri wa mugambi wo kugarukana amahoro mu gihugu. Mu gihe kandi yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano, yararongoye kandi intumwa za leta y'u Burundi mu biganiro byo guhagarika intambara byayihuza n'umuhari wa Parpehutu FNL warurongowe na Agatogwasa. Ivyo biganiro rero byahavuye bishika ku gushirako urukumu ku masezerano yo guhagarika intambara Burundi kwigenekerezo rya 6 Nyakanga mu mwaka 2006. Evariste kandi yaranajejwe amabanga akomeye cyane agiye atandukanye mu gihugu, haba muri politike canke mu bya gisirikare. Yanabaye mukuru w'ingabo z'igihugu ajejwe ibigwanisho n'ibikoresho mu gisirikare c'u Burundi. Yanabaye kandi umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, aca aranashiraho ikigega c'igihugu kijejwe iterambere ry'amakomine fonike mu ntumbero yo gushitsa umugambi wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu n'iterambere rusange. Kubwo bwizigirwa rero nyakwigendera Petero Nkurunziza yamubonamo yarashinzwe amabanga akomeye cyane mu biro by'umukuru w'igihugu, araba n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisivile. Ari muri ayo mabanga kandi yarabaye kenshi intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu kuri bagenzi be b'abakuru b'igihugu nka Uganda, Tanzania, Kenya, Mali, Somalia, Nigeria n'ahandi henshi cyane, hamwe no mu manama akomeye cyane yatunganijwe kenshi n'amashira hamwe y'ibihugu vya Afrika canke mu nama zahuza amashira hamwe y'ibihugu biri mu karere ko mu burengero bwa Afrika CEDEAO n'ishira hamwe y'ibihugu biri mu karere ko hagati ya Afrika CEAC. Yarabaye kandi umuyobozi mukuru w'ishira hamwe rijejwe gutunganya ndege Sobujea. General Evariste Ndayishimiye rero yasubiriye umushinga Amateka Pascal Nyabenda mu burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD. Imbere yo kurangura imabanga yabanje gutanga imihoho mu gisirikare c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nawe arabimyemerera biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/157 ryo kuwa 18 Myandagaro mu mwaka 2016. Hambavu yayo mabanga rero yagiye ararangura General Major Evariste Ndayishimiye yarakoze ibitari bike mu gisata c'imibano kuva mu mwaka 2005 gushika mu mwaka 2008. Yarabaye icegera c'urongoye umugwi w'igihugu ujejwe ivy'inkino Comité National Olympique. Mu mwaka 2008 gushika mu mwaka 2017 yaciye ahabwa kurongora uwo mugwi. Evariste Ndayishimiye kandi akaba ari n'umwe mu bashinze kaminuza y'ubuhinga y'Igitega. Evariste Ndayishimiye rero nkuko twagiye tubibona yize ivy'amategeko, akaba ari n'umukristo akomeye cyane muri Ecclesia Katolika. Yubakanye na nyakubahwa Angeline Ndayubaha, mbere bakaba bafitaniye n'abana batandatu harimo n'abahungu babiri. Guhera ku itariki 18 Ruheshi mu mwaka 2020 niho Evariste Ndayishimiye yarahirira kuba umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ntuzutangwe n'igice ca kabiri ca kino kiganiro. Ico usabwa no gufata isegonda rimwe ukagira subscribe kuri channel yamenya byinshi utasi kugira ngo uzozurahungukira ubumenyi bwinshi cyane. Yari Prosper ntumwa mu bitabo inshuti y'inyandiko niko nitwa. Ciao ciao.